Imana yo mwijuru ikunda abarundi, ikunda n'Uburundi, ntizemera ko ivyumviro vyanje bipfa natorwa canke ntatorwa. Murakoze cane. Igihugu cacu gishira amahera imiliyaridi 40 buri mwaka canke akarenga canke kabura make buri mwaka ku miti duhawe n'abazungu. Mugabo narabonye strategy uburyo twoshobora kuyaredwiza mbere bigashika no ku miliyaridi 10 gusa, imiliyaridi 30 tukazikura ko zikubaka igihugu cacu c'Uburundi, kuko barafungura ivoka bakitera urubuto mu kiganga nutritionnement parlant, nk'umuganga w'umuhinga mu vy'imfungurwa, urubuto nibwo rwuzuyemwo vya bindi bikinga za ngwara bikanazivura, kandi ruraryoshe iyo ruteguriwe n'abahinga. Leta ntabwo ifise devoir yo kwigisha umuntu ikimuha akazi, ahubwo ifise devoir yo kumuha ubumenyi, mugubwo bumenyi akabuvyaza umusaruro. Vy'ukuri umutima wanje ntiwahamiye irya ntebe nk'uko nababwiye, uhahamiye abanyagihugu bashobora gupfa benshi, abandi bakareka gutera imbere, mugabo mfise ivyotuma ndabigisha ivyo bintu bigahagarara. Mu Burundi hariho abantu bameze nk'uku, twoba turi nko mu kinogo, mugabo ico kinogo tukirimwo turi benshi, tugashaka ko twese tukivamwo. Tubonye umwe yuriye ngo akivemwo tukamukwega amaguru, tubonye uyundi yuriye ngo akivemwo tukamukwega amaguru. Muri ico gihe ico kinogo tuzorinda dupfa twese tukirimwo. Banyakubahwa batumire bahire, banyakubahwa ba journaliste, banyakubahwa mu vyo murongoye vyose, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Munkundire mugire ibiganza kuno ukugira turamukanye. Amazina yanje nitwa Ernest Nibigira, sanzwe ndumujene, mperuka gukwiza imyaka 30, nkaba ndumwe mu ba entrepreneur, kandi novuga ko ndumwe mu ba millionaire bo mu gihugu c'u Burundi. Kuri kaminuza ntarayitangira nari nsanzwe ndi umu maître cuisinier, mugabo inyuma yaho naciye nkurikirana igisata c'ubuganga nutrition et diététique, mu Kirundi ni umuganga w'umuhinga mu bijanye n'ivy'imfungurwa, ashobora kuvura no gukinga ingwara akoresheje imfungurwa. Ubu tuvugana ndi umwe mu bitoje nk'umushingamateka yigenga muri iyi ntara yacu ya Bujumbura. Munkundire rero mu mwanya muto ndababwire impamvu yasunikiye kwitoza nico ngamije ku Burundi. Vy'ukuri ni gake mu gihugu cacu abajene, abasore bagifite imyaka 30 bashobora kwitoza muri aya mabanga, mugabo twebwe umutima n'Imana byaradusunitse kukugira twitoze muri iki gisata c'abashingamateka. Mugabo ico umutima wacu wifuza n'ico Imana yadusunikira gukora nibi mu ncamake. J'ai fait nutrition diététique. Mu mbono yacu igihugu gifise yo mu 2040 n'ibihumbi 2060, nk'umujene w'umu-entrepreneur w'umuganga nabonye hari byinshi no contribuwa canke noterera, bikaba vyiza ndabiterereye nshoboye kwitoza mu nama nshingamateka, kuko niho bavugira abanyagihugu. Icambere naragiye ahantu ndaraba igihugu cacu gishira amahera
imiliyaridi 40 buri mwaka canke akarenga canke kabura make buri mwaka ku miti duhawe n'abazungu. Mugabo narabonye strategy uburyo twoshobora kuyaredwiza mbere bigashika no ku miliyoni no ku miliyaridi 10 gusa, imiliyaridi 30 tukazikurako zikubaka igihugu cacu c'u Burundi. Mu buryo ngire nce mvuga mu mwanya ikindi, abarundi turafise ibyiza mugabo tutashobora gutahura kuko tutavyigishijwe. Nk'umuganga w'umuhinga mu bijanye n'ivy'imfungurwa, imfungurwa dufise mu Burundi nubwo hariho abashobora kurara ubusa, mugabo hari imfungurwa nziza kandi nzima zishobora gufasha abarundi kubakingira ingwara no kubavura ingwara. Mbere OMS, Organisation Mondiale de la Santé, hari igitabo banditse bavuga ko ibice 98% kwijana tugwara tugapfa kandi ari fungurwa nabi dufunguye. Mu gihe umuntu yoshobora gufungura neza ibyo bice byose bigahera. Mbere bagira ko bavuga yuko n'umuntu ashobora kunywa amazi neza mugabo bikamukingira ingwara ibice 85 kwijana. Bisigura ko ingwara nyinshi mubona no gufungura nabi, no kutamenya ibyo dufungura, mbere ni no kunywa amazi nabi canke no gukora ubuzima bwacu budahinduka. Ibyo rero ndumwe mu bahinga atari abavyize gusa no mu bashakashatsi. Twarabonye neza turashobora kuvura ingwara zigiye zitandukana, mbere no kwa muganga zishobora kunanira imiti y'abazungu. Ndatanga uburorero bumwe ukoresheje imfungurwa zacu zizimbutse n'umuntu wa ruguru ashobora gushikira. Urashobora kwivura diabete igihe itararengana ku rugero tuvuga, urayivura igakira burundu bikaba biheze. Kandi umuntu arashobora kwivura na za hypertension zigashobora gukira igihe zitarashika ku rugero rutari rwiza. Ivyo n'imfungurwa zacu z'u Burundi zirikora, kuko turacafise isi nziza. Ivyo bigatuma rero ya mahera ashobora kugabanuka. Ica kabiri, imfungurwa zacu zirashobora kudukinga ingwara. Ingwara nyinshi tugwara nuko tuba twafunguye nabi canke tukagira imfungurwa ntituzifungure. Kandi abanyagihugu benshi niko babayeho, niyo habitude yabo canke niko basanzwe babaho misi yose. Tinone gahamu nk'umushinga amateka abo banyagihugu bobafasha iki? Ijambo ry'Imana ritubwira ngo bazohinduka gute mutabasigurira. Ikosa ntiriri ku banyagihugu, riri kuri twebwe dusanzwe turabahinga babyo tutavyigisha. Ikosa ntiriri ku banyagihugu, ahubwo ni igihugu cokoroganiza uburyo gishikira ba banyagihugu, kikabakorera iki? Kikabereka agaciro k'imfungurwa bafise, uburyo zishobora kubavura no kubakingira ingwara. Mbere bakagira ko babereka n'uburyo bashobora kuzitegura, kuko hari abarundi benshi bafungura imfungurwa nabi bagata ibyari bikenewe. Aha notanga nk'akarorero gatoya, igihugu c'u Burundi kiri mu bihugu bifise abantu bagwaye amaso cyane ku rugero rwo hejuru, mugabo turashobora kwikingira amaso no kuyavura ukoresheje ingaburo zacu nk'ikaroti n'ibindi ntagenda dondagura. Mugabo abanyagihugu bafungura nabi izo karoti, abandi ntibazifungura ahubwo bazidandaza ku bantu bifise. Kandi
hari igihe ikaroti ziba zizimbutse ku rugero rwo hasi gusumba no mu bindi bihugu byose, mugabo ingorane zihaba ntibigishijwe bafungura ikaroti gute. Bamwe usanga bataye amanitrima tuba dukeneye, abandi ugasanga barazitetse umwanya atari wo, za ngwara z'amaso zikabafata, mu gihe muzi ko abantu benshi bagwaye amaso kandi bagahonereza amatungo yabo kwa muganga kandi basimba za mfungurwa zari kubavura. Ibyo rero nk'umuhinga mu by'imfungurwa, nk'umuganga abijeje, ndabona ko nkwiye gufata iya mbere kukugira mfatanye n'igihugu mu gushikira abarundi bose, tubisigurira uburyo bashobora gufungura imfungurwa. Barafise imfungurwa, abategetsi bacu barabikoze neza, ivyamwa byinshi barabituteresha tukabikunda. Nk'akarorero icamwa c'amavoka gishobora gukinga amakanseri ibice byinshi bishika ku 70%. Mugabo ndababazwa n'abarundi ntibabifungura nyako, kuko barafungura ivoka bakitera urubuto. Mu kiganga nutritionnement parlant, nk'umuganga w'umuhinga mu by'imfungurwa, urubuto nibwo rwuzuyemwo bya bindi bikinga za ngwara bikanazivura, kandi ruraryoshe iyo ruteguriwe n'abahinga. Ivyo rero kubyigisha abanyagihugu mbona ko ari inshingano zanje, mbere hamwe no twokoroherezwa tukaba mu nama nshingamateka vyodufasirita, vyotworohereza cane gushika kuri iyo ntumbero. Umugambi narawutangiye nk'umurongozi w'ishirahamwe Hamzi Harvest, murabona ko dushobora gusohora abanyeshuri bashika ku 400 buri mezi 3. Bazi byinshi babashingiye intara, ariko kubera imfungurwa. None ibi birakenewe rero mu barundi bose, atarababi Bujumbura gusa, ariko mu gihugu cose. Nk'umuganga w'umuhinga mu bijanye n'ivy'imfungurwa, numva umutima wanje warangoberereye kwitoza mu bashinga amateka. Abanyagihugu benshi ntibabitaho, twitoza kukugira dushigikire igihugu cacu. Ndakunda uburyo abitoze ku giti cabo dukundana, mbera benshi barabatumire na ba Mukombozi n'abandi bose turi kumwe turashigikirana. Abanyagihugu bakwiye kumva ko dushaka iterambere ryabo, nibumva ivyumviro vyacu ari vyiza bakadushigikira kukugira tubishikane kure. Hari ikindi camotivye cane kijanye n'ibintu vyo kwiteza imbere. Mu kwidondora nababwiye abarundi baranka kuvuga aho bageze, mugabo jewe nababwiye ko ndi umwe mu bamiliyonere bugwaruka, mugabo nabikuye mu nguvu zanje no mu bwenge no mu kwiteza imbere. Nta bwescro, nta busuma ndibaza umuntu n'umwe arambonamwe, kiretse ubwenge aribwo nshaka guha n'abanyagihugu nk'ababeshi. Ibihugu byinshi bibonye ugwaruka arabashomeri barabiryoherwa, kuko abo nyene nibo bakora mu iterambere. Mugabo twebwe abajene ugwaruka rubona kumenga rurindiriye guhabwa akazi na leta, mugonda bakurira inkoni ku gishizi. Leta ntabwo ifise devoir yo kwigisha umuntu ikimuha akazi, ahubwo ifise devoir yo kumuha ubumenyi, mugubwo bumenyi akabubyaza umusaruro. Mu nkundire ndababwire bino, umunyagihugu wese hari igihe yiyumvira yuko aya makaro mubona muhagazeko adakoze abazungu bidashoboka. Umunyagihugu biramugora gutahura yuko n'aya magato abona ko azokorekerwa mu bihugu byo hanze, mugabo akabona kandi yuko iyi mivinyu mwihereze umenga namananiza cane, ariko samananiza. Ndababwije ukuri, turashobora kwigisha umuntu agashobora guhingura umuvinyu, agashobora guhingura omo, agashobora guhingura amakaro mu mwanya muto cane. Ivyo turabitanga mu rukundo. Twararavye vyogarukira hehe tubitanga Uburundi bwose butabizi, mugabo turagira ati turakwiye kubiha abarundi bose mu rukundo no mu munezero.
abarundi twokundana tugatanga ivyo tuzi twotera imbere. Ndababaza namwe, umuntu azomenya gukora gato gute mutabimusiguriye, mutabimwigishije? Umuntu azomenya ko amakaro bayakora gute atabisiguriye? Umuntu azomenya ko gukora imivinyu n'ibindi bitandukanye gute tutabimwigishije? Ikosa rifise twebwe abahinga muri vyo tutabitanga. Mugabo umujene nk'ahamu agoberewe n'Imana, asa umutima w'urukundo ku banyagihugu, yaragize ati reka atangire kuvyigisha. Murabona ikivinda giteje kure, mugabo mbabazwa, umutima wanje urakomereka ku buryo bidashikira Uburundi bwose. Ndagira ati biragahera, ngiye kwitoza mu basenga amateka kukugira bino ndonke akaryo ko kubiha benshi, ndonke n'akaryo ko kubishira mu nama nshinga amateka, kukugira igihugu cacu gishobore gushika kuri yambona kazoza yo muri 2040 na 2060, igihugu giteye imbere. Norangiza ndababwira yuko bitazokunda na gatoya ko igihugu cotera imbere abahinga mu bintu badashoboye kwiga no kwigisha abandi. Nyemba jewe narateye imbere canke ndiko ndatera imbere, ni vyiza ko dusunika uri karatera imbere, ashobora kuzamura n'abandi. Mugabo ndababazwa n'abajene n'abantu bakuze bashobora kuba bahinga mu bintu bakumva ko kubiha abanyagihugu ari ntambara mu mitima yabo. Ivyo ntivyotuma dushika ku ntumbero yacu. Ariko munamenye uku ko ata gihugu kizotera imbere mu gihe amagara yacu agenda nabi. Nyembura umudiabetike uzotora gukora akazi ka leta canke kiwawe, mugabo nabi kuko amagara yawe arahungabanye. Igihugu nticoshobora gutera imbere mu gihe gishobora gutanga imiliyaridi zishika 40 mu miti, kandi twebwe ubwacu twoshobora kwivura n'imfungurwa ziwacu kandi zitazimvye. Muri rusange abantu dukwiye kujijuka, tugakunda amagara yacu, tugakunda n'iterambere. Iri terambere tuvuga ntirizova mu gusegerereza, ariko rizova mu bikorwa vyacu. Muri make nashimye kuvuga kuri izo ngingo zibiri uno munsi, ariko hazoba ikindi gihe co gutanga imigambi twisanzuye, aho abanyagihugu bose bazumviriza ivyacu. Murakoze, Imana ibahezagire. Mumbona kazoza y'igihugu nk'abaganga babahinga mu bijanye n'ivy'imfungurwa, kandi nk'aba-entrepreneur bazi vyinshi mu vyo kwiteza imbere. Muriko mutegura gute muzofasha urugwaruka ruriko ruheza amashuri rwiga bimwe mu vyo tuzi canke mu vyo dufitiye ubuhinga? Muriko mutegura iki kuri bo? Ni ikibazo ciza cyane. Imana ihezagira uwo mujournaliste. Ikintu turiko turategura hambavu yo kwitoza nk'umushinga amateka twaratangiye, mugabo turiko turategura uburyo twoshikira abarundi bose bagashobora kwiga no gukora ibijanye n'ivyo bize, cane cane ibijanye n'ivy'amagara yabo. Dushaka ko n'umunyagihugu twomushikira mu rukundo rutagira uko rungana, tukamwigisha uburyo imfungurwa yimbura aziteka n'uburyo azihingura, bigatuma bimukingira amagara yiwe, bigatuma kandi ashika kwiterambere. Kandi nk'umu-entrepreneur turapanga uburyo dushobora gushika ku banyagihugu bahejeje amashuri n'abayashikirije hagati, tukabigisha uburyo bashobora kwiteza imbere. Ntibishoboka ko bamenya uburyo boshobora kwikorera omo batavyigishijwe, ntibikunda. Kandi hari benshi muri bo batagira n'ubwo buryo bwinshi bwo kuvyiga. Niyo mpamvu mubona twaratangiye tuvyigisha bishira nko ku buntu, batanga
agatererano gusa. Mugabo tubabazwa n'uburyo biherera hano i Bujumbura, bidashika i Ngozi, bidashika mu Kayanza, bidashika mu ntara zose z'igihugu. Rero turategura uburyo dufashijwe n'igihugu dushobora gushika ku banyagihugu bose mu Burundi. Birashoboka kuko urabona naha dusohora abashika 300, abo turashobora gukorana bagashika mu bihugu byo mu ntara z'igihugu zose. Mugabo biragoye nubwo tuba turiko turatera imbere kuvyishikana ko twenyene, dutegerezwa kwishimikiza abandi canke dutegerezwa guterwa intege n'abadukurikira bose. Niwashika mu nama nshingamateka ko tuzogutora hama ugashikayo, burya uyu mugambi kwari mwiza wofasha igihugu cose, ntibazohava babiraba uburyo ariko bawukuremwo ku ngo z'uko udatanzwe na naka. Ntababeshe ndi umukizwa, abakizwa n'abakristo Imana ibaduhezagirira, n'abandi bose base ivyizerwa vyabo. Mugabo mu kuja mu kintu ico cose ndasenga Imana, hakabaho na confirmation, Imana ikabishigikira. Umutima wanje n'ubwenge yampaye burashobora kwandika umugambi, mugabo Imana nayo ndayisaba nkabona ko ibishigikiye. Igihe ibishigikiye ikintu cose Imana irimwo iragisozera. Nyemba yaremeye ndabijamwo, ntizemera ko bibura ico bizanira abanyagihugu nk'inyungu. Vy'ukuri umutima wanje ntuhahamiye ijya ntebe nk'uko nababwiye, uhahamiye abanyagihugu bashobora gupfa benshi, abandi bakareka gutera imbere, mugabo mfise ivyotuma ndabigisha ivyo bintu bigahagarara. Ivyo rero Imana yo mwijuru ikunda abarundi, ikunda n'Uburundi, ntizemera ko ivyumviro vyanje bipfa, natorwa canke natorwa. Murakoze cane. Igihe twoba twizewe tukaba abashinga amateka nk'uko twitoje, harakabirya mbona twokora kugwaruka kubijanye no kwitunganiriza imigambi. Takonako nakahe. Icambere, hariho gufashisha amahera umuntu no kumufashisha ivyumviro. Ndababwije ukuri, umuntu aguhaye amahera ataguhaye ubumenyi, abakuroza. Amahera s'umutahe uza imbere, ahubwo amahera aza kuza mu mugwi ugira kane. Ukagira umutahe wa mbere amahera, iterambere muranyuranwe. Ndabaha akarorero, abagwizatunga dufise mu gihugu murabazi, n'abagiye baraba abagwizatunga no kw'isi yose murabazi. Nta muntu arabona umwana wabo agaruka agasubirira se ngo abe umugwizatunga azwi muri ico gihugu. Mugabo uwo muhungu wiwe aba afise uburyo bwinshi n'umutahe wa mbere w'amahera, ariko kuko umutahe w'amahera bawuguhaye baba bakuroze, igihe bataguhaye ubwenge, aho kunguka barasubira inyuma. Kenshi umu entrepreneur ava hasi agenda arakura atera imbere. Rero mu gihugu turashobora gutanga amahera, mugabo tudatanze ivyiyumviro. Kuko amahera uyakoze iki? Abatwigisha turababwira ti nk'uwo guha miliyoni 20 woze koze iki? Agaca kubwira ngo noca nkora ibi nibi nibi, ngira ati aho boba uyaroshe. Mugabo umuntu atarigishwa aronse nk'imiliyoni 20, vyiza yoca jana muri konte bloke akanyegeza, kuko aje kuyakoresha amutesha umwanya, inyuma y'imyaka 5 azoba ari muri 0 fra. Mugabo ikintu ca mbere akwiye kumenya n'ukwigishwa imyuga n'ibintu biri innova. Ntuze wirukange ngo ugize cafetaria alimentation, oya, ivyo ntibiri innove, si bishasha mu gihugu c'u Burundi. Mugo nk'ubu nabahe nk'akarorero, jewe narabonye abantu batonze ku mirongo bagura amakara, campingura amakara muri matière première ntoya cane, abantu baca barayangurira.
nukuvuga gutyo mba nteye imbere. Mugabo wompa amahera ntafise ico ndayakoze, ahubwo ndayononera mu vyambago canke mu bindi. Rero ikintu gihara mbona no force kwigisha ugwaruka ivyo bijanye n'imyuga. Nyemba amakaro ava hanze y'igihugu ndabingiza nk'abarundi dufise umutima w'urukundo, bakwiye kuduha akaryo tukavyigisha. Abanyagihugu bazodushimira mu nyuma twabibigishije kuri gusa, mugabo baze bige, ayo mahera azova muri wa mwuga bize. Rero mu gihugu narabonye ko abigisha ivyo ni bake, mbere benshi bafise umutima wa egoist wo kwikunda, azi gukora amagato nk'uwo ntapfa kweretse ntibikunda. Gufata abantu bangana 300 nk'aba ukabibigisha, benshi bagira ngo boba babaye abakonkurence bacu, mugabo n'umutima uvuye kwa Satani. Uku uvyigisha abantu niko nawe utera imbere, mbere niko nabo wigishije baguteza imbere. Jewe nubwo ndabigisha ntibimbuza kuvuduka mw'iterambere nk'uko nariko. Rero nubu ndahamagarira abandi baze biga. Ico nico mbona no force gusumba ikindi nuko nabo bajene bashaka gukora mugabo badafungura neza kandi njya bazibona, kuko batigishijwe uburyo zitegurwa n'uburyo bazifungura. Ivyo bintu bibiri no bishimikira mu kubihanforce, kuko mu gihugu cose ababikora ni bake. Byukuri imigambi dufise ni myinshi, mugabo si yose, si gusa twavuze mu ncamake. Mugabo niyi ni inkoramutima, niyo mpamvu nashimye kuyivuga, kuko nta gihugu gitera imbere amagara y'abantu atifashe neza, kandi nta gihugu gitera imbere abajene batariko barashobora gukora no kwicira amahera biciye mu myuga itandukanye. Mugabo turashigikirana abandi muri rishira hamwe. Ubona hari n'impano nyinshi zigeze zitandukanye. Hariho uwari yambaye ibirato mwamubonye, uyo ari mwishira hamwe, arase n'abandi benshi bari kumwe. Hariho abo dufasha bari mu mpano z'abaririmbyi, hariho abo dufasha bari mu mpano z'uburimyi. Mbere ivyo turabikora cyane mwishira hamwe. Rero mu gihugu uburyo tumeze turunguranirana, umwe arashobora iki akunganira uyundi agashobora iki akunganira uyundi. Ivyo tudashoboye turahamagara ababishoboye bakavyigisha canke bakabidukorera. Natwe ivyo dushoboye turahamagara abantu tukabafasha muri ivyo dushoboye. Muri rusange umutima wo gukorana n'abandi no gufasha abandi nivyo bituranga. Mu Burundi hariho abantu bameze nk'uku, twoba turi nko mu kinogo, mugabo ico kinogo tukirimo turi benshi, tugashaka ko twese tukivamo. Tubonye umwe yuriye ngo akivemwo tukamukwega amaguru, tubonye uyundi yuriye ngo akivemwo tukamukwega amaguru. Muri ico gihe ico kinogo tuzorinda dupfa twese tukirimwo. Uburyo bwiza bwo kuva muri ico kinogo nuko tureka uwa mbere akaduga, ntihagire umukwega amaguru, akaduga. Mbere ico twomufasha nukumusunika agashika hejuru. Ashitse hejuru ico yokora ni kimwe, ashobora guca yigira ntaguhe n'umugozi ngo agukwege. Ivyo birashoboka. Mugabo hariho n'uyundi agukwega, mugo nubwo atogukwega wewe uzoba uri tranquille, bizoroha neza kuva mu kinogo kuko ntawe uzoba ariko aragukwega. Mugabo ni watomboza hakaduga, ufise umutima azoca guha umugozi agukwege. Igihe tworeka tukava mu kinogo umwe biroroshe cyane ko twese tuva muri ca kinogo. Mugadusa umutima wuko atanumwe yokivamwo, tuzogipfiramwo. Nubu abarundi niko bameze benshi. Igihe udashatse ko mugenza watera imbere, mwese muzoguma mudatera imbere. Ahubwo ubonye utera imbere
musunike murekure atere imbere. Imana ibahezagire. Nta nguvu dufise zotuma dushikira igihugu cose kiretse igihugu cumvise imigambi y'iterambere ko ari kimwe coshobora gufasha muri yambona kazoza y'igihugu kikadushigikira. Aho turashobora gushika mu gihugu cose. Ikibazo ca mbere niyo nyishu. Arasubira abaza none ibi vyo guhingura amakara, guhingura aya ma ampule, none ivyo navyo kuri umuganga biri mu gisati cahe? Navuze mu mwidondoro ndi umuganga kandi ndi umu entrepreneur. Nukuvuga hambavu y'ivyo kuvura ndisumamwo. Mbere ivyo kuvura nugukunda amagara y'abanyagihugu, kuko amahera mutanga benshi murazi ntimunayatanga. Muraza nkababwira ati ivure muri ubu buryo bagakira. Mugabo ayo mahera n'uburyo bushobora kumfasha nubwo mfashisha abandi ndabukura muri ya entrepreneuria. Aho naho narize inyigisho zijanye na entrepreneur n'ivyo guhingura ivyo bintu bigiye bitandukana. Ivyo rero biri mu gisata ca entrepreneuria. Turashobora kwigisha umuntu nuko ushobora gufata ibi bintu ukabikuramwo amakara, cankwe ugafata ibi bikumbwa vy'umuceri ukabikuramwo urukwi. Kumvo zuko twabonye abantu batangiye gutondera amakara, mugabo nk'abahinga muri vyo tugaca twinova uburyo bishobora gukorwa. Rero ivyo biri mu mugwi wa entrepreneuria, niho twiga gukora ivyo vy'amakaro, ivyo vy'amakara n'ibindi byinshi tutadondaguye. Nimwatorwa nk'abashinga amateka ngo abandi ko tubona baca banyika, namwe muzohavura muca munyika cankwe nimwabibamwo. Irishira hamwe ko muri abarongozi murafise abazorisubirira, naco ni ikibazo ciza cane. Nobabwira ko abantu benshi basigaye bandemera ibi vyo gukora aya magato. Turase benshi bayakora, mugo nanje ndabikora, ndanabikunda. Mu manza zanyu ndabikora. Uzubona wa muntu ashobora kuba afise amahe, akaba afise imodoka nziza, ariko araserva mu rubanza kuko ndabikunda. Benshi bari baciye batubwira ati Maître Ham, ugeze aho witoza mu bushinga amateka nkuba ugikora nk'ibi bikorwa. Nababwije ukuri uti nyemba muzi ko kuba umushinga amateka ari kuba umunebwe. Ivyo siko biri. Ndashobora kuba umushinga amateka mugabo nkabandanya ibikorwa vyanje, kuko amahera bompemba ntabwo yongana nayo nkura mu migambi yiwanje. Rero imigambi birashoboka kuyifatanya n'ibikorwa vy'igihugu vyo kuba umushinga amateka. Murakoze cane. Kandi nubwo nofatiye kuko mporanja mu bindi bihugu mu maseminere gukarisha ubwenge, ndafise neza uburyo tuba twarateguye abadusubirira, ishirahamwe rikaguma rimeze neza. Turazi gutegura neza abarongozi. Imana ibahezagire. Uyu mugambi kwari mwiza wofasha igihugu cose. Ntibazohava babiraba ubutariko bawukuremo kumvo zuko udatanzwe na naka. Ntababeshe ndi umukizwa. Abakizwa n'abakristo Imana ibaduhezagirira, n'abandi bose base ivyizegwa vyabo. Mugabo mu kuja mu kintu cyo cose ndasenga Imana, hakabaho na confirmation, Imana ikabishigikira. Umutima wanje n'ubwenge yampaye burashobora kwandika umugambi, mugabo Imana nayo ndayisaba nkabona ko ibishigikiye. Igihe ibishigikiye ikintu cose Imana irimwo iragisozera. Nyemba yaremeye kwibi ndabijamwo, ntizemera ko bibura ico bizanira abanyagihugu nk'inyungu. Vyukuri umutima wanje ntuhahamiye ijya ntebe nkuko nababwiye, uhahamiye abanyagihugu bashobora gupfa benshi, abandi bakareka gutera imbere. Mugabo mfise ivyotuma
ndabigisha ivyo bintu bigahagarara. Ivyo rero Imana yo mwijuru ikunda abarundi, ikunda n'Uburundi, ntizemera ko ivyumviro vyanje bipfa, natorwa canke natorwa. Murakoze cane.